ndabaramukije bakunzi wa Bahati Info TV. Uyu mwanya tugomba tubandanye n'ibijanye n'igisagara ca Bujumbura. Igisagara ca Bujumbura kimaze iminsi kigaragara neza imbere y'amakamera agiye atandukanye, aho usanga abanyamakuru b'imice itandukanye bagenda baragifotora mu buryo bugiye butandukanye. Igisagara ca Bujumbura kimaze iminsi kigaragara gisa neza, maze gisayangana kandi gikayangana gose, bitumwe na kamera zimaze iminsi zikoreshwa n'abarabu baje bavuye mu gihugu ca Egiputa hariya i Cairo. Abo barabu nabo nabasanzwe bajeje gufata amashusho canke bafatira amashusho umugwi wa Al Ahly Football Club. Ibintu nanone vyagiye guhindura ishusho igihe bafata ishusho zo mu kirere z'igisagara ca Bujumbura maze bagafatana naho stade Intwari isanzwe iherereye. Ibi vyagiye biratera ibibazo abantu bagiye batandukanye mu gihugu c'u Burundi, aho benshi baguma bavuga bati yamara izi kamera ntazihari mu gihugu c'u Burundi, abandi nabo yamara izi kamera zirahari mu gihugu c'u Burundi. Ariko nanone abandi nabo bavuga bati ubu n'ubuhinga burenze cyane bwo kugira ngo hafatwe igisagara kigasa neza mu buryo nk'ubu, aho bamwe bagiye baragaragaza yuko iki gisagara kitari bwagaragare imbere ya kamera mu buryo nk'ubu canke ku mafoto mu buryo nk'ubu, aho vyagiye biragaragara yuko igisagara ca Bujumbura gitunze inzu nziza ukoresheje zino kamera z'aba barabu. Izi foto uburyo zafotowe ku munsi wa hirya y'ejo igenekerezo rya 16 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2025 zagaragaje uburyo igisagara ca Bujumbura gisayangana kandi gisa neza, ndetse n'uburyo stade Intwari isanzwe isayangana canke isanzwe imeze. Ibi vyagiye biratera ingorane canke bitera utubazo abanyagihugu bagiye batandukanye, aho benshi baguma bibaza bati mbega iki gisagara ko gisuku hakoresheje izi kamera z'abanyamisiri canke abanyaegiputa ko kitari bwasuku maze ku makamera yabiwacu mu gihugu c'u Burundi. Hamwe n'ivyo nagomba ndakumenyeshe yuko ibi bintu abantu bagiye baribaza burya vyoba biri mu buryo bugiye butandukanye bivanye n'ukuntu umuntu umwe wese abibona. Icambere na mbere nobabwira nuko abarundi imigenzo yabo basanzwe bamenyeye yuko ikintu kivuye hanze arico ciza gusumba ico basanzwe bafise. Ukuntu kwigayisha imbere y'amakungu, kuko n'ubundi ugiye kuraba amafoto ari ku mbuga zitandukanye yahora agaragaza igisagara ca Bujumbura nayo nyene ubwayasa neza, ariko kuri uno mwanya amafoto afatiwe n'umwarabu maze yaje aherekeje itimu canke ekipe ya Al Ahly aje agaragara kumengo asumba ayo twari tumaze imisi dukoresha ku mbuga zitandukanye. Ibi ni bimwe biranga ko abanyagihugu b'u Burundi canke abarundi tudakunda ivyacu, maze ivyacu tubigaya ku buryo ivy'umunyamahanga nubwo vyoba bimeze nabi canke bisa nabi bibandanya bisa neza. Ivyo bimaze imisi bigaragara no ku mvugo zimaze imisi zikoreshwa, aho hamaze imisi hagaragara amakamera agiye atandukanye y'ikinyamakuru canke ya televiziyo ya Azamu amaze imisi azaragaragazwa ngaha kuri stade Intwari, aho benshi bamaze imisi bayarutisha n'amakamera asanzwe akoreshwa na televiziyo ya RTNB. Aho twamenyesha neza yuko iyi televiziyo ya RTNB canke izindi televiziyo mu gihugu c'u Burundi zifise amakamera akomeye ku rwego rwo hejuru kandi abona neza cane. Ariko bitangaje neza yuko aho usanga umunyagihugu w'u Burundi aha agaciro kamera za Azamu nta umengo nizo za mbere zikomeye abonye. Ibi bintu no kwigayisha mw'abantu mwe mu gihugu c'u Burundi. Abarundi bamaze imisi bagaragaza iyo ngeso canke iyo ngendo yo kwigayisha imbere y'amakungu, bigeze ku rwego rwaho hoza umuntu avuye hanze y'igihugu naho yoba azanye telefone isanzwe cyane, usanga ivyo afotoye akabishira ku mbuga ngurukana bumenyi vyorabwa cyane ngo bisa neza gusumba wa Murundi twamana hano canke gusumba wa Murundi yama akoresha za kamera zihambaye maze agateshwa gaciro imbere ya telefone igiye isanzwe gutyo. Tugarutse kuko kuntu igisagara ca Bujumbura kimaze imisi kigaragara, eka naho bideha yuko igisagara ca Bujumbura kitamaze imisi kigaragara neza, ariko nubwo biruko amakamera canke amashusho yagiye arafatwa mu bihe birenganye canke mu myaka irenganye nayo nyene nimeza kandi cane. Bitavuze neza yuko naya yafashwe n'abanyaegiputa atari meza, ariko rero kugayisha ivy'iwacu ko bidasa neza nivyo bibi. Kugiye kuraba uburyo aya mafoto agaragara ya kino gihe suko ari meza cane gusumba ayo tumaze imisi tubona canke turebesha amaso yacu. Ibi rero bigaragara muri yangeso abarundi basanzwe bafise yo kubandanya bagaya ivy'iwabo
mu gihe ivyo wabona navyo nyene biha bitera intambwe. Je ku ruhande rw'iwanje mbona neza yuko izi kamera zimaze imisi zikoreshwa mu gufotora igisagara ca Bujumbura, izi kamera z'abanyamisiri zifotora nk'izindi zisanzwe, ariko gusa kubera ko zifotowe canke kubera ko igisagara ca Bujumbura cafotowe n'izina umwarabu n'izina umunyamisiri, ivyo nivyo biciye bituma umengo kamera za RTNB canke kamera z'ibindi binyamakuru canke z'amateleviziyo yagiye atandukanye mu gihugu c'u Burundi nta gaciro zifise. Ndetse haragaragaye n'ingendo y'ibinyamakuru bimwe canke amaradiyo amwe akora ku mirongo ya FM mu gihugu c'u Burundi yagiye aragaragaza yuko igihugu c'u Burundi atama kamera dufise nk'ay'abanyamahanga. Iyo ngendo si nziza kuko n'ubundi amakamera arahari kandi meza cyane. Namwebwe mwavuze ivyo binyamakuru nyene canke ayo maradiyo ya FM, ayo maradiyo akorera ku mirongo ya FM mu gihugu c'u Burundi bigaragaza yuko nabo nyene bafise kamera nziza, bapfa kugaya kandi bakazigaya ari zabo. Muri rusangi tuve ubuzimu tuji buntu, kamera dufise canke ibikoresho dukoresha mu gufata amasanamu ni vyiza kandi biri ku rwego rukomeye. Ahubwo vuga uti ikibuze no rukundo, tukabikunda tubikunda ivy'iwacu. Nobabwira kandi ko burya igisagara ca Bujumbura n'ubundi gisanzwe gisa neza kandi cyahora kigaragara ko gisa neza, ariko iyi ngendo yo kuvuga yuko amakamera yacu canke ivyuma bisanzwe bidufatira amasanamu vy'iwacu bitagira agaciro canke bidashobora gufata amasanamu yo ku rwego hejuru, iyi ngeso canke iyi ngendo ihagarare ku babivuga bari bo bose. S'abarundi bose bafise iyo ngeso, ariko ababikora mwekebuke ivy'iwacu bimeze neza kandi biri ku ntambwe ishimishije, tubikunde n'abanyamahanga bazobikunda. Ivyo mudukoresha ni navyo nabo nyene bakoresha. Bandanye mukurikirana ibiganiro vya Bahati Info TV. Bye bye.